tubashimire cyane muri mwaduhaye kano kanya kugira ngo dukurikirane ni Sport Tempo kuri Host TV turi kwigerekerezo rya 14 kwezi no kumunani 2020 ikiganiro cy'uno munsi kwa mugishikirizwa na Jewe Iritonda Darcy hamwe na mugenzi wanje Divan dushime. Divan umeze neza? Ndashima gose no kubera. No gushima dushime no gushima. Niko bimeze bise. Ariko mbere yuko tuba twinjira muri sport gatoyi tubabwira ingingo nkuru zigize kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Numva umengo hari akantu gatoyi twobanza kuganira. Mbona umenga abantu bibagiye ikintu cerekeranye na Covid. Ubu nabantu bimeze gutaho uca nkubaye bimeze gute? Ikibazo gihari nuko twagize amakuru menshi twumva cyane yava hanze. Ukasanga rero tukibajije cyambere yuko ari cakiza umenga cabukorewe hariya nyene kuzodushikira bizotugora. Mugabo kandi tugerageje kubiraba byarashitse ko haba batangura gufatwa umenga ni bakeya abantu bafata nkaho umenga bisanzwe. Mugabo rero inyuma y'igihe kitari gitoyi bariko baragerageza leta yarashyizeho ingingo. Mugabo kigoye nuko gushika n'uno munsi abantu batigeze baja oya hari abantu nyene bagomba yuko umengo iki kiza umengo ntacu hari n'abafata yuko umengo caraheze nikirahera gusomana babandanya basomana baramukanya baramukanya reka ndetse hariho n'ingingo zimwe zagiye zifatwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bamwe umengo ni bariko baravyumva ndababwira yuko by'ukuri aho duherereye cyangwa aho tubaye twogerageza kubandanya dukurikiza aya mategeko tugenda tubwirwa n'ubushikiranganje bujejwe iby'amagara y'abantu kugira ngo turabe yuko twobandanya tubaho neza kuko tukabandanya twijajara turashobora gusanga akaba kamaze kuba reka tugire ko tuduge ni ingingo nkuru zire aya makuru tugiye kuba twashikiriza no munsi amakuru tuza kuba tuyavuga no munsi turaza kuba tuvugana ahanini kuvyerekeranye na basketball amakuru avuga muri basketball mu vyerekeranye nabyo n'umupira w'amaguru canke football turaza kuba tuvugana kuvyerekeranye n'indinganizo shasha yagiye shigwaho n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB kuvyerekeranye n'abamenyereza aho ndavuga ku vy'ama license bagenda bavuga abamenyereza bemewe kuba bagenda baba abamenyereza ba mbere novuga nti bajya twita le coach principal n'ababungiriza canke ivyegera vyabo. Ariko kandi turagenda kuba turaba tunavuga kandi kuvyerekeranye novuga nti n'inkuru nziza ku mugwiserukira gihugu nivyo nta nkino zihari ariko novuga yuko ku mugwiserukira gihugu ibihe bisanuka ari byiza kubakinyi ya ugenda ubona yuko ahana hari abakinyi bagenda baduga mu byicaro bindi abandi nabo ubona yuko bagenda aho mu bihugu bagenda bakinamo bagenda bavyitwaramo neza urumva ni ibihe byiza Divan gerageza twinjire neza rero makuru muri basketball havugwa make muri basketball haravugwa inkino zo gutangura ihiganwa ariko ntiriratangura bimwe bitango ni tournoi d'ouverture rero cyangwa inkino z'intangamarara mu gisagara cy'ihiganwa yo mu gisagara cya Bujumbura itegurwa n'ishirahamwe ASEBAM hari haciye kininiya inkino zitaba ariko muri kino gihe zigiye gutangura ari nayo mpamvu rero tubabwire ingene inkino z'indwi yahera aho itariki 8 z'ukumunani 2020 hakinwe inkino zitandukanye umugwi wa Runani watsinze umugwi wa Aigle Noir amanota 119 tuvuga ko Aigle Noir mugende umugwi mushasha bamwe nivyo bari ku kibuga bamwe bagiye bavuga ngo Aigle Noir iratsinzwe n'ibiki ariko je novuga yuko Aigle Noir bashasha baracamenyera novuga ni iyo uza kuba nk'ubari mu zindi zankino zimwe novuga ni football n'ibiki gusanga bakubitwa ibitsindo bingahe abantu bakavuga ati byagenze gute je novuga yuko abasore ba Aigle Noir nabo gushigikira twari tubamenyereye mu mukino wa basketball ariko turabona ko Aigle Noir nayo iriko muri football ahubwo no twari tubamenyereye muri football mu bahungu turayamenyereye mugabo hageze naho mu mukino wa basketball tubamenyereye mu nkino z'abakobwa ahahora abakobwa novuga nti bararavye bati ko biri kose ikintu cyo kunganisha ibitsina ndetse no kuraba yuko ni mu mpande zose reka tube tuzana abahungu usanga ngira n'umukobwa babwiye ati ari umusaza na basket hari yerega umugwi wa Kern watsinze umugwi wa Dinamo imanota 58 kuri 58 ariko rero muri no rukino hari ibintu
bisa nkaho vyaciye bihinduka gatoyi kubera ngo birashoboka ko umukinyi hari umukinyi yakinishijwe muri Kerne atarakwije ibisabwa kugira gakinire Kerne ari nayo mpamvu umugwi wa Dinamo ushobora guhabwa intsinzi ibyo bishobora gutsinda impaga kubera hariho amakosa Kerne yakoze urundi rukino rwabaye n'urwa Gymkhana hamwe na New Star aho New Star yatsinze amanota 62 kuri 62 hanyuma umugwi wa Lezipo umugwi ukinamwe n'abakinyi batari bake baje bava mu gisagara ca Ngozi n'Igitega aho tushaka kubona nk'umukinyi yitwa Christian umukinyi ariko aritwara neza cyane kandi ari umwaka wa mbere wiwe gutangura wo gukina higa harimo n'abakinyi bandi turabona nk'uyu musore yitwa Kazambe ubona yuko avuka mu ntara ya Bururi nawe nyine ubona yuko twavuga ko uyu mugwi urimo abakinyi benshi baje bava mu ntara zo hagati mu gihugu bitandukanye n'iyindi migwi usanga igizwe n'abana bava ngaha mu gisagara ca Bujumbura hanyuma rero harabaye hariko harateganywa n'izindi nkino siri no gonyene aho cyane cyane mu bakobwa umugwi wa Aigle Noir twabisanzwe tumenyereye uzokina na Regazere hanyuma bazokina muri kuno wa gatandatu itariki 15 ukwezi k'umunani ku kibuga cy'igikungu ya kabiri isaha indwi zo kumutaga mu gifaransa ngo ni 13h arabataza kubona amaze gucana usanga bamwe rimwe unavuga n'isaha mu kirundi umuntu ntaraje kaje bitogora hanyuma umugwi wa Rumuri uzokina na Bercosta hama mu bahungu naho isaha 9 ku Rumuri hamwe na Bercosta bazokina isaha 9 hanyuma mu bahungu naho umugwi w'Urunani uzokina na Dinamo muri demi-finale ego hama izindi nkino zizoba muri no yinga nyene mu mpera y'iyinga mu gisagara ca Ngozi hazoba ihiganwa ryo kurangiza nyene iryo higanwa nyene umva na gatonwa kabaye kateguye kugira ngo karangize ihiganwa aho umugwi wa Le Messager uzokina na Winning Team tugaruka tutubibutsa si Le Messager tumenye tuvuze Le Messager basket ni mukino wa basket no mugwi duhereye ku rukino rwa mbere ruzoba itariki 15 nyene ku wa gatandatu ruzoba isaha 10 okay sorry duhereye ku rukino ruzotangura isaha 5 zo ku mutaga canke zo ku murango ruzohuza umugwi wa Université hamwe n'umugwi wa Target twibutse ko umugwi wa Target watwaye ihiganwa rya rino igikombe cya rino higanwa hanyuma urundi ya Target usanzwe sinumugwi novuga ati mutu kuko Target irava n'Ingozi kazi gashika mu gisagara ca Bujumbura kandi ufite ibitindi ibikombe byinshi gihiganwa kandi urabona ko ni Target irava Ingozi gashika gahangana n'ibimigwi dusanzwe tumenyereye Bujumbura mba novuga ni Target ni ahubwo bishoboka ko iyo Target yo batuke gukora ibiharuro turaba usanga ari umwe mu migwi yo hagati mu gihugu yoba iri ku novuga ati ni nka yoba iri ku nimero ya mbere mu migwi yifashe neza muri basketball yego cyane kubera unaravye ne mu bikombe bigenda birakinwa hagati amahiganwa yo mu gihugu hagati uza gusanga umugwi wa Target canke umugwi serukira intara ya Ngozi ko kenshi mu misi yahera byashika ko igisagara nico giserukira intara ariko mwino minsi byarahindutse intara umugwi wabaye wa mbere ni uza guserukira intara canke bikavana n'ingene imigwi yitunganye tuza gusanga ari wo mugwi ufise ibikombe bisa na byinshi kandi abakinyi bagiye baravuvamwo ari abakinyi bagiye barakomeye twobwa nka Muco yakiniye umugwi wa Urunani arongera akina n'umugwi wa New Star tukavuga na Roger asanzwe akinira umugwi w'Urunani nawe nyene rero ni umugwi ukomeye cyane twakwitega yuko ari ibintu bishobora gutwara neno higanwa ariko rero kandi turabona umugwi wa Winning Team hamwe na Messager Basketball Ngozi nko wareje kubivuga Messager Basketball Ngozi nta myaka ine urakwiza muri no higanwa oya ni mushasha ariko ugerageje kuraba n'ugwaruka rufise inguvu bakiri batoyi cyane kandi ariko ku rundi ruhande ushobora kuba nebaza yuko nabo bafise ngira igituma bagira izo nguvu niki kuko uko biri kose bashobora kuba nabo barashigikiwe kuko ndebwe yuko nigiye kimwe ntembera mu gisagara ca Ngozi nigeze kuba mbona bamwe banafise n'imodokari yo kwiyunguruza mu baratwara kwiyunguruza mu bijanye
n'inkino ziba ziko n'ingene novuga ati no mu byambagwa n'iki babayeho neza vuga yuko izo nguvu basaba bazikura hanyuma kandi twibutsa yuko uno mugwi watwaye ikibanza ca kabiri bwari ubwa mbere twaye ico kibanza ariko kandi biboneka ko wegeranye cyane n'umugwi wa Target koko n'imigwi bitandukanye cyane n'urunganwe bisa nk'urungana ariko bivanye n'izina uno mugwi usanzwe ufise wa Target byari bigoye cyane kwemera yuko umugwi wa Message ushobora guhangara bamwe bitango bamwe bakina musanga ari bakuru rero ni nino higanwa ryatunganijwe n'ishirahamwe rya basketball mu ntara ya Ngozi rya ABN ku munsi w'Imana itariki 16 azocaba urukino rwa nyuma ruzohuza umugwi watsinze hagati y'iyo migwi ine kuri Message Ngozi hamwe na Winning Team hamwe no kuri Université de Ngozi na Target nibaza ko tubandanya reka tuva muri basket tubandanya no muri football FF bati tuva mu bwiza tuja mu bundi tuva mu bwiza tuja mu bundi kuko urabona yuko integuro novuganye muri no myaka ingahe tubona ku burongozi nyakubahwa honorable reverend kuriyo twege tubona ni ibintu byinshi byagiye bihinduka novuga ni terambere inyuma y'iterambere rikurikira iterambere rikurikira irindi turi rero ngaho novuga ati bwabwiza tuva mu bwiza tuja mu bundi ni licence canke impamya bushobozi novuga ni muri impamya bushobozi muri noci kishobora kuba ari ikintu FFB yoba yarahagurukiye ko canke kagira ati tugomba gushiraho indinganizo shasha y'ingene vyerekeranye n'amalisansi vyerekeranye n'abamenyereza bikwiye kuba bigenda kuva muri ino sezo ya 2020 canke uno mwaka w'inkino wa 2020 ushiwa 2021 iyo nteguro ikazova kuri no mwaka w'inkino wa 2021 gushikana mu mwaka wa 2022 2023 niyo mwaka w'inkino bagira bati nta mumenyereza azakumenyereza bakavuga ati tugomba yego bashira impamya bushobozi kuko FFB ivuga yuko kugeza mu mwaka w'inkino wa 2022 2023 umumenyereza wa mbere mu Burundi azoba novuga ati byo tutsa coach principal ategerezwa kuba afise impamya bushobozi ya A yo ku rwego rwa A canke licence A ya CAF umungirije canke icegera ciwe ico gihe azoba afise impamya bushobozi yo ku rwego rwa B isigura yuko ntituzosubira kongera kumva umumenyereza afise impamya bushobozi ya C canke yo ku rwego rwa D mu kijaro ca mbere aho rero hasigaye imyaka ndakubwira yuko muri ico gihe abamenyereza bo ku rwego rwa D bafise lisansi ya D ico gihe ico mu mwaka wa 2022 2023 nta n'icicaro ca gatatu azoba ari ahubwo bishoboka ko zobagenda kubamenyereza abana bo musi y'imyaka 12 novuga nti abiga nibige abavyitaho nibavyitaho kuko football yamaze kubihindura ku football yabaye urukino rwahindutse wanashaka n'inkino nyinshi mugabo umupira w'amaguru nawo urarengeje muri kino gihe urabona ko ntugira umuntu utsinde n'ibiharuro hajamo ibiharuro ubu ntibikibamo mu bya kera twarabona tubonye umuntu kera twavuga hagati mu gihugu ubonye n'umuntu avuga igiswahili gusa shora kuvuga igiswahili gati umuntu arashoboye gukina arashoboye kuba no kumenyereza rero uno mwaka tuba tugiye kuba twinjiramo wa 2022 FFB ivuga ati reka tutangure kuborohereza tubaduza buke igira yuko umumenyereza agiye kuba yemererwa kuba aba umumenyereza mukuru azoba afise n'imiburiburi impamya bushobozi yo ku rwego rwa C cyane baza yuko hanyuma ufise impamya bushobozi yo ku rwego rwa D wazoba icegera ciwe byanagiye kubwo nyene ukinzongira ikivyumva bizatsi iburo tayari nuduguze kuba umumenyereza wa mbere hanyuma wari umaze iminsi uricegera ciwe nawe aze agufashe hanyuma tunamurungike ku ishuri bishoboka cyane baza yuko ari ikintu ciza
kuko tugerageje kubiraba nkuko twari turabivuga umupira w'amaguru ni urukino rwatanguye guhindura isura kandi kuri dushimira cyane abarongozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru nivyo ku ruhande rumwe biba bigenda bishavuza bamwe abandi bavuga bati muratwatse abamenyereza bacu ku batabitahura bo baca bajamo n'ibindi ariko novuga yuko ari ibintu byiza byo gushima no gukenguruka tubandanije ngaho kuri ico twako turavuga ca marisansi ndagenda kubwira yuko nkiyo biza kuba nko mu mwaka dufate yuko iyo biba nko mu mihiganwa ryarangiye byo mu mwaka uheze iri ryagiye ritwagwa na message ngozi ndakubwira yuko bakavuga bati abafise impamya bushobozi yo ku rwego rwa A bati abamenyereza bafise impamya bushobozi yo ku rwego rwa A abari bo baba bambere babe abamenyereza b'imigwi hari imigwi myinshi twari gutangara kuko nka Musongati yagiye itwara igikombe cy'umukuru w'igihugu ikaba ni ya kabiri iyo ifise umumenyereza amaze no kumuhindura bagomba kumuhindura kuko urabona yuko nta tutarashika hiyo mbere bagavuga ati twari gusanga n'udo mumenyereza waba ataje kuba amenyereza kuko afise impamya bushobozi yo ku rwego rwa C rero no kugira yuko abari bafise impamya bushobozi yo ku rwego rwa A novuga ni iyo bavuga bati ubu désormais ugiye kuba yumvira ko byo bamugushika twobona muri saison ya 2022 2023 twari gusanga mumenyereza abamenyereza bari kuba bari gukora muri iyi saison irangiye twari gusanga ari nka Jimmy Ndayizeye yego cyane ko cha message ngozi twari gusanga tubona nka Nzeyimana Mailo nawe nyene yaba mumenyereza wa Flambeau du Centre cyangwa Jose Bipfubusa aciye muri Aigle Noir bageze muri Kayanza United cyangwa tukabona nka Omar Ntakagero bageze muri Flambeau du Centre yanaciye muri Vitali Miss Mikey abandi twaye gusanga ni nka Michel tuhabonye ari muri Relier inakoroka uyundi twari gusanga aho wundi ni Gustave Ascar yagizwe umumenyereza wa Aigle Noir ego no mu mwaka weze no wagiye kubasubirira Jose ubwo Jose bagenda bamubwira ati baratekanye gato tuzoba tuguhamagara naho bitavuye bigenda neza nkuko bari bavuga yuko bagenda bamuhamagara sigura yuko rero n'ubu ni babamenyereza canke gwagaruka rundi rufise inyota yo kuza kuba abamenyereza bwo gushiramo ingufu kuko turumva yuko mu minsi iruhande yo kubishoboye novuga ati kugabirana yo kubizi kuko hari abantu tubona no kuri bataba baranavyiza ariko bakenyura babahora kabisa urukino bakabikora neza tubatera intege tubabwire yuko bo bandanya biga kuko ibihe ntibigiye kuba byoroha iruhande y'ingabirano wagabiwe n'Imana ugomba kuzanira ikaratasi kivyemeza ariko kandi je nibaza yuko bitagiye kugarukira gusa kubamenyereza uko ugaragaje kuraba nimba hariho impapuro canke impapuro mpamya bushobozi baha bamenyereza hari ibintu biza vyiyongera n'umukinyi rero ategeza kwitegura akumva ko bitegerezwa kuzogira ni utanguye kwigishwa n'umuntu ni bidohora twumva tuzidoho tubana mu mashuri iyo wumvise yuko uri kurigishwa n'umwigisha y'ubuzura wawe ngumenga ndugo yango ravuga ati aha hantu kwera hasenda nta bintu byo kudeka no kugira iki kandi niyo akubwiye ikintu uravuga ati ndakira uramwubaho ubuzi ko yariko yaburiye uravuga uti ariko ambwira ibyazi si ibintu samadukano ni ibintu yize kabisa n'ibintu abizi ariko kandi none twakibaza tuti bigiye guhindura iki ku bijanye n'imigwi isohokera igihugu uko turabona icyo bigiye kuba bihindura ni ibinyene urabona yuko na Musongati igiye kubiserukira igihugu muri izi nkino za Coupe de la Confédération urabona ko Musongati uko biri kose yego Jumayine ntibazoba bari kumwe kuko Jumayine urabona ko afise impamya bushobozi ku rwego rwa C afise impamya bushobozi ku rwego rwa C iyo nayo muri izi nkino za CAF ntashobora kwemererwa ariko rero novuga ni n'ubundi mbandanya ndabikenguruka kuko nahaco kwikosora kugira tuje ku rundi rwego n'ubwo yandi makunga ariko nivyo dufise abana beza dufise abakinyi beza hirya no hino turaronka ama feedback urumva uri hose yuko yuhuye n'umuntu wo muri kano karere byo kurara kubwira ati urafise ingabirano ubushize tugiye twari muri kane
nahoze numviriza bamwe mu bamenyesha makuru bakorera mu gihugu ca Tanzania banagera naho bashima amamenyereza bacu ku ruhande rwo gushima abakinyi n'ibiki bakavuga ati ubu Burundi ni igihugu kiriko kiradutangaza mu vyerekeranye n'abamenyereza kandi kugaba nkako n'ivyo ni Barundi ba Tanzania bagenzi baje kuvuga ngo Barundi ni bagende bavuga ivyo bamenyereza bacu kuko ubwabo barabona ivyo uyu mumenyereza Etienne yagiye abakorera ari muri Azam nadukuye model urabona yuko byo kuri kintu cerekeranye n'abamenyereza mu Burundi ntituri babi cyane turi babi bimeze neza rero na Jumaine nivyo nazogenda nk'umumenyereza mukuru ariko kandi kukazi yakoze canke niteka kuri we nivyo kumushimira kandi bazoca bamwegeza inyuma ngo oya nibaza nti ntabyo bokora tunyaruka kandi nagenda kugira nti ibihe ku mugwi serukira gihugu byiza gose bimeze neza kuko ejo ku munsi wa kane ahubwo kuhera kuhijya ejo ku munsi wa gatatu twege tubona amakuru agenda cana ko kuri Gaël Bigirimana batubwira yuko nawe yarose umugwi mu miseze twagiye twumva yuko yagiye mu byicaro bya gatana na hariya tukavuga ati Gaël byanaherenga uko byaravuzwe ko atanu umugwi yaragifite byaramaze iminsi nibyo atagira umugwi nuvuga nti aburya abarundi iyo bakunda umuntu baramukunda Divin barundi iyo bakunda umuntu Gaël ndamwibuka tumubona kuri match ya Congo akiva mu Bwongereza match bakiniye Kinshasa benshi n'abarundi benshi nta niyo banaravye abandi tuza kubibona ku video tugera ducana ko byukuri kubona umuzo wa Gaël abantu benshi baramukunze baravuga ati turaronse umukinya afise cyazo za gufasha kandi kukaba nkako twarabibonye izagiwe nyezina mu guserukira gihugu afatikanije na Saido urabona yuko kabisa Gaël ntaco twari dufise two mugaya kuko yarakoze ibishoboka byose ngo aba baraduteruye badushikanye muri Egypt canke mu nkino za nyuma za kandi ibyari bisa nk'indoto by'ukuri novuga yuko twobishimira kuko aho twageze Gaël abifisemwo uruhara runini uribuka kuri match ya Mali ubona yuko Gaël ari mu bantu babujije gukina uyu musore Musa Marega rurerure rw'urunyamari ubona yuko Gaël yaramubujije gukina ndetse twe tumaze kubona yuko bagiye muri kane twavuga yuko Gaël ahubwo mu bakinyi ba mbere bazoronka imigwi ikomeye Gaël azobarimo ariko bamaze kuva muri kane bya byiyumviro benshi twari dufise bya byifuzo twari dufise bica biburizwa mu menshi ese turavuga ati rero no munsi kuba turiko turumva no makuru yuko Gaël yamaze kuba aronka umugwi muri Irlande du Nord kandi muvuga yuko ni ihiganwa rikomeye kuko rishaka n'umugwi yaronse n'umugwi uto dasanzwe n'umugwi twari ibikombe n'umugwi twobibutsa yuko twamenyesha yuko watwaye igikombe kigereranwa n'igikombe c'umukuru w'igihugu hano mu Burundi kandi n'umugwi umaze gutwara ibikombe bishika 20 y'ikiga urumva ko atari umugwi muto by'ukuri Gaël kuba aronse umugwi bigiye kutwereka yuko hamwe iki kibazo ca Covid coba kivamwe tugasubira muri zindi nkino twitegurira izi nkino za nyuma zizobera mu gihugu ca Cameroon tugiye tuba dufise abakinyi bameze neza kuko ubona yuko na capitaine canke Kizigenza mu Birigi ho hari karababwira ati amakuru yo mu Burundi murashobora kuba mwari muyazi peut-être mu dukoloniza canke ibiki ariko hariho umurundi muri kino gihugu ari karabemeza tubona yuko mu Birigi bishoboka ko adashobora no kuba bandaniriza mu Birigi kuko ameze neza ku rundi ruhande bakarebe bagenda batera imbere bava mu mugwi baja mu yundi kandi novuga yuko ni n'iyindi nkuru nziza kuko urabona yuko no muri Turkey iganwa ryabo barashyizeho amategeko baravuga ati nta mugwi gikoroka kuko twari twabaze kubona yuko Nyange birangiye aciye asa n'uhaciye mu ihiganwa rya mbere rya Turkey kuko byasa nko kumengo nta no kwakinya inkino nyinshi mugabo ubu Nyange turamwiteze mu ihiganwa rikurikira dusubiye inyuma rero kuri Gaël yaronse umugwi witwa twavuga ngo ni Glitteren mu Congereza nubwo mega bihakakuza kukorana kubera amazina biraza kutugora kuko yasi n'ugwacu kandi ikindi naco
n'umugwi twavuga ko twatumenyereye cyane nubwo tuva kuvuga bwose amazina y'inkino canke y'imigwi itandukanye yo mu inosi hari igihe usanga atamenyekana ko yibutsa ari kandi yuko Gael amaze gukinira inkino 13 umugwi w'iserukira gihugu kamba mu rugamba akandi sinivyo gusa mu kwibuka ko n'umukinyi ari mu bambere twatanguye kubona mu higanwa rikomeye rya Premier League cyane uyu musore mu Bwongereza ego ndavuga ko mu Bwongereza afise isunzu ego si jogo hariya ry'agatangaza ndibuka yuko jaho narindi ico gihe nabona Gael Mengo nari nkiri muri Inter nari rimwe ari umuntu agera gutya agatoroka akagenda kugera ari match iri mu Burundi uvuga ati tuko ndabona umurundi yitwa Bigirimana je ndati boss ndavugumva muri migano y'Ubwongereza atangaye kumwumva ko urukino rwa Newcastle na Arsenal umugwi wa Arsenal uzi ati hariya hari umuntu yiswe Wenga Arsene Wenger ariko aragerageza uko biri kose kugira burizemo umusore kuva mu gisagara cya Bujumbura yitwa Bigirimana Gael kugira ntabagire nabi nokuri ni kintu umukinyi adasanzwe kandi akiri na muto afite imyaka 26 twanamubonye Gael dufite ibintu byose twanamuvuga ko kuko Gael numwe ni yari mu kibuga urabona yuko abatuje kandi vyakora akwikorana umutima w'urukundo ku gihugu kandi Gael tugumye tuvuga ivyo kuri Gael novuga yuko urabona yuko no muri Egypt muri Egypt urabona yuko ari we yari icegera ca Captain Saido kandi n'urukino yabereyemo twagiye tumubona ari wari kizigenza by'ukuri yari wa muntu ubona yuko ivyo avuga mubere ariko abikura ku mutima kandi afise ico ashaka kindi gushikana intamba mu rugamba ku rundi rwego nibaza yuko amakuru ku bakinyi bacu tuzonga turayarondera buke kuko hari n'abandi bahari ku misi heze ariko nibaza ko tuzorondera amakuru ayo twovuga ni menshi kuko urabona yuko no hari aba muri za Australia ku mugabane wa Oceania abasore uko bavukana Pacific na Elvis Kamsoba ubona yuko nabo nyene hariya bagenda nabo nyene bendera ry'igihugu bariduza ndetse Pacific muri Londres nyine agenda irangira twagiye twumva kandi inkuru nziza nawe nyine avuga ati aho byakabereye ni kera nanjye kwa data na mama ndagomba kugira ico subirayo gufasha akagira ati mu guserukira gihugu hamwe mumenyereza yo ntuma ko bakanyizera naje nogira ico nze guterera agatera agacumu kubumwe mu guserukira gihugu ikintu cyo gushima cyane ikintu kiryoshe nuko muri no myaka turabona yuko abakinyi bacu turamenya n'amakuru yabo imyaka iheze warumva nka Badigari canke abandi bakinyi bakina mu mahanga mugabo ukazorondera amakuru yabo byorohe kandi urumva kandi n'ubuhinga bwarateye imbere ariko navuga yuko n'abakinyi ubwabo bariko barabishiramo intege kuko si bimwe bya kera by'ukuri umukinyi yakinye urukino ari nimba ari Instagram yiwe ari Twitter ikintu cyose gishoboka kugira atanga amakuru aragerageza kugira yatange nuvuga yuko ni iterambere kandi bariko babikora nkuko abandi ariko barabikora ni kubandanya tubashigikira abakinyi beza n'abakinyi mugabo bakeneye kandi kwitabwa turabona ko ku bibuga nubwo tuvuga bo hanze cyane turashobora kuvuga nabo ngaho iwacu birakeneye yuko uko benshi uko tuvuga ngo bakina hanze turabona ko nka Kale par exemple yavuye mu Burundi turabona ko abandi bakinya hamwe bagiye barava twashimye kuba tugaruka nini kuri Gael canke no ku bandi kuri amazina twagiye tuvuga nti kuko bo ni mubare no mu mahiganwa benshi ngaha muri Afrika amahiganwa yagiye hagara abandi yararangiye ariko ntibivuga yuko tugarukirije ngaha kuko tubandanya dukora mu minsi amahiganwa agenda asubira gutangura abakinyi basubira mu bihugu urumva amakuru azoba ari menshi tubibutse kandi yuko Darcy kumbure kurangiza ihiganwa rya Primus League rigiye gutangura mu minsi ariko kandi hariho igice cyitwa Mercato turi mu igurisha ry'abakinyi canke guhindagura imigwi kw'abakinyi ikazohera itariki 29 mu kwezi kw'icenda ni na Primus League canke ihiganwa umwaka w'imikino w'ibihumbi 2020 ushira 2021 ubona yuko uzogenda utangura itariki 5 z'ukw'icenda novuga ni yuko hazoba hariho ndetse n'inkino novuga yuko zizoba zikomeye gusumba ubona yuko tuzogenda dusanga aho zimwe mu nkino zizoba novuga ati umunsi wa mbere ari inkino novuga nk'urukino rwa Vitaro na Rukinzo tubona yuko azoba ari urukino rumwe ruzoba rukomeye muri izo nkino kuko ni Rukinzo vy'ukuri tuko turaraba ukwirikira kora ikira niyubaka twobagayira no kwiyubaka abapolisi
baragize ico basumbije abasirikare ndavuga ku ruhande rwa Muzinga by'ukuri baraje imyaka ingahe bakinya inkino zibiri za nyuma z'igikombe c'umukuru w'igihugu ndetse banaserukiye igihugu muri Coupe de la Confédération atanyaka ingahe bahamaze by'ukuri urabona yuko Rukinzo ntitugifata nk'uko ari umugwi muto oya umugukomeye kurabona yuko wumvise urukino zo gukina na Rukinzo tugomba kubyemeza neza atavyo kubesha abantu yuko ntugenda twaye muri kwitorera amanota aragoye yuko Vitaro kundwi ya mbere ifise urukino rukomeye yego cyane tunabona kandi ko Vitaro ugerageje kuraba hari n'abakinyi bagiye baravamo bamwe bagiye bagenda urabona nka Thompson yagerekeza muri agiye aduga igitega avuga ati imisi narimbaye muri kino gisagara ca Bujumbura ntazi byo kwambara ikoti ntazi byo kwambara umupira tsega ngo bitire ku mugwa mukuru w'ivya politike tsega ngo bitire ku mugwa mukuru w'ivya politike nawe ngenda bimene babimeze ariko kandi kuri uwo munsi ubona yuko ni Kayanza United izoba ihura na Les Elephants Kayanza United nibaze yuko atarindi ko sifise ryo gusubira gukora kuko mu mwaka uheze uko abanyakayanza bari babyiteze ntibyagenze ariko dushimira cyane bamwe mu bayirongoye ndavuga nka nyene icubahiro umuza w'abarundi Edouard Nduwimana nako by'ukuri ntiyataye ntihavuye yarongereje bagize bati reka aho byase reka turabe tugerageze bahitamo no kuba bazana Jocelyn Mfubuzi kandi kuba ufise umuntu nka Jocelyn nk'umumenyereza twabonye ko afise zakamya ubushobozi zimwe zo ku rwego rwa ari mu bamenyereza ngaha mu Burundi bari ku rwego rwa ndetse Jocelyn nawe akarabaragira ati hari abagiye bamba hafi cyane twagiye dukorana neza muri Aigle Noir ari n'abagiye no kwagiye asinyisha abantu nka Mustafa yaramaze imisi muri Tanzania muri Yanga yabaye na capitaine wa equipe nationale urundi ruhande ni Musongati Igitega bazoba bakira Interstar urukino rurakomeye nakubwiye yuko indwi ya mbere by'ukuri izoba ari indwi imeze neza bari bamaze imisi banyotewe kubona inkino nziza by'ukuri dutanguriye novuga nti muri ambiance imeze neza kuko azoba ari match zikomeye ihamenye ne amahiganwa yacu adaca ku mateleviziyo rero numva no tumira abantu kuja kubibuka barabe ingene zino ziba ziryoshye kuko uravye nka Interstar hamwe no gwa Musongati ni wo watwaye igikombe c'umukuru ego ndetse Interstar na yuko Musongati no meno neganwa ryagiye rirangira Musongati novuga yuko ni igikombe ca Primus League cyayiciye mu myanya y'intoki ubundi bwo bari batanguye nabo nyine kwizera byagiye gupfa ku mamaci amwe bigenda byanka message ngo zigenda ikore izindi affaire hari abaza kwisanga byamaze kurangira ariko ni Musongati by'ukuri turiko turaraba uko yiyubatse yego ubona yuko yagiye izana babakinyi ndetse iragera nahizana babakinyi bamwe babonyoye ndiko ndavuga nka America Dogo urinzi ubona umufise umuntu nka America Dogo ko novuga ni hatwe mu bakinyi bazaba bari kumwe muri Musongati nka America Dogo novuga yuko abasumbya experience abahakumashi kuko yakurikiye za Congo Brazza umusore agenda mu Rwanda umusore Bujumbura amateka yarayanditse kuba ufise umuntu nka America Dogo by'ukiremesha Interstar nayo ni Interstar nyene ni wa mugwi w'abanyamuji w'abanyamuji Interstar ni yindi ntisaza ntigira iki ije irakubita ije izari ya Interstar hahandi nyene wari wibaza yuko bigira vyanke nihinzi vyukira urundi ruhandi izindi nkino zizoba zihari ni Atletico Academy zo bigenda ihura n'abasore kandi abasirikare ni Burundi Sport Dynamique n'abandi aba bana novuga je reka ndabita abana kuko benshi nagenda babona baduga ndavuga abasore bava mu ntara ya Muyinga kuko genda ubona ko ari bamwe bona yuko benshi baza bava mu ntara ya Muyinga benshi bagenda babona uko baza baduga by'ukuri n'abana bakiri bato mu mwaka uheze ugenda ubona baja muri Big 4 mu bibanza bine vya mbere mu migwi yigejeje neza ntitwogayira novuga yuko Atletico uru rukino ntiruzoyorohera yego hamwe novuga yuko vyogenda uko nyene Burundi Sport Dynamique yaremeze mu mwaka uheze Atletico bagende bagavye byukuri ntibitwaze rino zina kuko barashobora gutangara ku ndwi ya mbere aba bana bakababwira bati twaramaze kuronka novuga twaramaze kuronka inyigisho muri iki cicaro ca mbere batama canke bakuru bacu mwaka mbere je kuba mu migwi ine ya mbere ikintu ibintu byo gushima ni ibintu bikomeye cyane go tuduga kandi urundi rukino ruza guhuza abavandimwe
Flambeau du Centre bose rimwe novuga ni bamwe banabanye bamwe bakinira mu migwi itandukanye canke tugenda tubona muri ya myaka mu gihe cici tubona abagize amashuri bose b'imigwi ya Romesaje bahurira hamwe bakamara iminsi bari hamwe mu nyigisho n'ibindi bazoba batana mu mitwe ndavuga ni Flambeau du Centre kuva Igitega Romesaje Ngozi kuva Ngozi novuga yuko ari urukino utazabagorosha turafise umumenyereza mushasha muri Flambeau du Centre kandi nawe nyene atavyorosha Omar Nakagera afise rero kandi n'umuntu amwungiriza kubamenyereza babagarye umugwi wa Flambeau du Centre n'umugwi wagira urabonekamo cyane ikibazo cyo mwigori ariko bazanye n'undi mukinyi mushasha aza yongereza ingufu dufise n'amakuru n'abandi bakinyi bakora dufise n'amakuru agenda arungika umuntu nka Fares twagiye tumubona muri Aigle Noir ari umunyegori wa mbere wa Aigle Noir mu mwaka wahera novuga yuko Fares hari amakuru agenda amurungika muri Flambeau du Centre yaramaze gutanga baratanguye no kwitegura kandi n'umugwi fata Fares uno munsi afise umuntu nk'umumenyereza wo mwigori nka Amidou Hassan uno munsi kuba turiko turabona umuntu nka Jonathan Nahimana turiko turabona umuntu nka Arthur arakaza bajya bose tubona n'ibikorwa by'umuntu yiswe yarabadugije abakomeza no munsi yaragize ahantu avuga bisigura iki rero Omar Ntakagera Amidou Hassan yaramaze iminsi canke yaramaze imyaka ari kumwe n'umuntu nka Kanyenkore Yaounde uko tubona umuntu nka Omar bose barahuye bari mu mugumu ibigiye kuba bikurikira muri Flambeau du Centre n'ibindi Flambeau du Centre n'umugwi uri kuri wa ariko barababaye reka tube twongera divi reka ndabivuge ndakubwira yuko barababaye kuko ugiye kuraba ni higanwa ryo mu mwaka wahera ryagiye kuba ritangura aba basore bari kubona uvuge ko bari mu bibanza by'imbere abantu baratangura bavuga ati Musongati iragowe Musongati bagira abatwarane imigwi ya mimisi yose bagira abatwarane igikombe ariko sinde buvuge ngo ingero y'umwana ifa mu magodoka ariko barundi barakoze ivyabo biranka mugabo no mwaka uko bikose biriteguye ariko nitunisinde buvuge ngo na Message Ngozi bigiye kuba byanka ko ni Message Ngozi igiye kubiserukira igihugu Message Ngozi ifise umuntu nka Jimmy Ndayizeye ikagira n'umuntu nka Vradi novuga yuko nabo nyene batavyorosha kandi bavyorosha kuko kandi nka Vladimir amaze kuduza abakinyi batari bake nawe harimo nka Onesime umukinyi yatowe nk'umukinyi twanabonye no mu giserukira gihugu baje abadashika n'imyaka 20 baje gukina no kane mbese abantu bagiye banibaza n'impamvu Onesime atigeze aronka n'umugwi hanze mugabo byaraboneka yuko yari umwe mu banyegori bicizere canke bejo hazaza Burundi bugiye kuba bufise rero ni twoca tuvuga ngo Message Ngozi bigiye kuba bimeze gute ahubwo tubararikira abantu ko bakurikirana runo rukino nyikiri no kuri Message Ngozi babona yuko mu misi heze n'umugwi wagize ibibazo byo kuri ugendo ubura umuvyeyi w'igihugu kandi yari n'umuvyeyi uyu mugwi kuko niwe yatanguje rino shuri rya Message harimo za Message Ngozi Message Dogize Message y'Igitega Flambeau du Centre n'izindi rero mu misi heze ubona yuko umwe mu barongozi b'iri shuri nawe yaritanguje hagiye haba inama akoranya abakinyi uyu tumenyere ku izina rya Cokoroko Atanazi asigaye ni n'umushinga amateka ubu mbe agenda begeranya babwira ati by'ukuri bane nimutekane umuvyeyi n'ivyo yaragiye ariko umuvyeyi yarasize abandi kandi by'ukuri tuzobana namwe ahubwo mugerageze mukore kugira ngo tumutere iteka ibikorwa yakoze by'ukuri abasigaye bagenda barabona yuko hari aho yadushikanye bivugwa rero bagenda bemeranya yuko imyimenyerezo izogenda itangura itariki 17 z'ukwezi k'umunani 2020 azoba ari ku munsi wa mbere banasezerana kandi agenda bakora umuntu akababwira ati reka tugende tubayibashije ibihumbi 200 namwe mugende murabe nimba ari abafise imiryango mufise abana mubabwire ati bane
ni murabe mu agafana byo kuri mfise ico ndiko ndakora abandi nabo bagifise abavyeyi bababwira bati papa mama yaba mugura agasukari canke mugura agaceri ibintu bandanye bigenda neza tubashimire cyane mwakoze cyane kubana natwe naho butaha canke na wundi munsi ya Sport Tempo kuri Argos TV mwari kumwe na Jewe Ritonda Dasi hamwe na Divan Dushime.